nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Amakuru yo muri Nigeria nuko abantu bitwaje imbunda bisha abaturage 33 mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka. Ababibonye bavuga ko abantu bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ikigwati ca Runji mu gacimbiri ka Zongan Kataf igihe abanyagihugu bari baryamye batangura kurasa. Abo bantu baciye baturira ico kigwati imbere yuko abajejwe umutekano bashika gutabara. Umwe mu bategetsi yatangaje ko igitigiri cy'abasize ubuzima muri leta ya Kaduna kimaze gushika kuri 33 mu gihe amazu arenga kuri 40 yaturiwe. Francis Sani, umuyobozi w'ako gacimbiri, yavuze ko abitavye Imana bamaze gufubwa mu gihe abarusinze ku icumu bariko baravugwa. Nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze ico gitero, ariko abanyagihugu bavuga ko abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bazwi nk'ababandi aribo bodomwa ku rutoki. Abo babandi nibo baheruka gukora igitero nk'ico haciye imisi 3 aho bagandaguye abantu 8 mu kigwati kiri hafi yaho. Buramatari wa Kaduna Nasir El Rufai yavuze ko ico gitero kitagira insiguro kandi kidashobora kwemerwa. Umuvugizi w'igipolisi Mohamed Jalige yabwijwe rya Amerika ko abategetsi bariko barakora amatohoza ariko ntiyatomoye urugero rw'ivyononekaye. Tugume muri Nigeria, abagenzi ibihumbi baheze ku bibuga by'indege uyu munsi kuwa mbere. Impamvu ni ukubera ko abakozi babyo batangiye imyigaragambyo y'iminsi 2 barasaba gufatwa neza. Fidele Niyonga baratubwira ibindi. Iyo ngingo yo guhagarika imirimo yabo yatumye uruja n'uruza rw'indege ruhagarikwa mu gihe abakora mu gisata c'indege baziriye amayira agana ku bibuga by'indege bikomakomeye mu gisagara ca Lagos n'umugwa mukuru wa politika Abuja. Kugarariza akazi biraba kenshi mu gisata c'indege zitwara abantu n'ibintu muri Nigeria. Abakozi bavuga ko bafashwe nabi ni mu gihe amashirahamwe y'indege zitwara abantu n'ibintu ahanganye n'ibibazo bijanye n'ibura ry'ibitoro hamwe no gukorera ku ruhombo. Ubaye bugira kabiri haba ihagarikwa ry'akazi ku bakozi bo ku bibuga by'indege muri uyu mwaka. Ingingo y'uyu munsi yo guhagarika akazi kuwa mbere ifashwe inyuma y'utwigoro tw'abajejwe amategeko agenga indege zitwara abantu n'ibintu bananiwe guhoyahoya abakozi. Mu gisagara ca Abuja abategetsi bajejwe indege zitwara abantu n'ibintu bahanuye abagira ingendo gutegekanya iyindi migambi kugira baronke indege zibatwara. Urunani rw'abakozi bo ku bibuga by'indege rwamenyesheje ko ikiringo cyo kugarariza akazi gishobora kongerezwa mu gihe abategetsi batoshira mu ngiro ivyo abakozi basaba. Radio Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye muri Sudani. Imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivili 97. Nibyo Oriane Itangishaka tubwira. Iyo ngwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati y'inteko za leta zirongowe n'umukuru w'intwazangabo General Abdel Fattah Burhan hamwe n'abagwanyi b'umugwi wiyise Rapid Support Forces urongowe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Abo basirikare babiri barakoranye muri coup d'etat yo mu mwaka wa 2021 yakuyeho leta mfata kibanza yari yashizweho mu ntumbero yo kugarukana intwaro ya demokarasi muri ico gihugu. Ikinyamakuru Reuters gitangaza ko abantu 365 bamaze gukomereka muri iyo ntambara, ariko ibindi binyamakuru byo bivuga ko abakomeretse bamaze gushika ku 600. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yasohoye itangazo rivuga ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres yanebaguye bikomeye ubwicanyi burimwo ubwakorewe abakozi 3 bakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM bijejwe ikigega c'imfungurwa mu buraruko bwa Darfur. Iryo tangazo rya ONU rivuga kandi ko Guterres asaba impande zose guhagarika intambara buno nyene. Radio Ijwi ry'Amerika. Muri Senegal abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bibumbiye hamwe mu rugaga rugamije kurwanya manda ya gatatu ya President Macky Sall. Inkuru mugezwaho na Fidele Niyongabo. Amezi 10 imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu Gorunani ni itangazo rwasavye President Sall kubahiriza ibwirizwa nshingiro no kwirinda gusura kwitoza mu kiringo kigira gatatu ruvuga ko giciye kubiri n'amategeko. Macky Sall ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2012 ndaratangaza neza imigambi yiwe yamara yari yamirije ibivugwa ko asuye kwitoza byaba biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Mamadou Mbodj
ayoboye urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24 yatangaje ko urwo runani ruzogwanya rwivuye inyuma imigambi ya leta ihari muri Senegal yo kwigungira kw'amategeko. Yavuze ko ingingo ya mbere bazofata ari guhamagarira abanyasenegal guhagurukira icyarimwe mu kurwanya ikiringo ca gatatu ca President Sall kitazoba cubahirije ibwirizwa nshingiro. Ousmane Sonko, umunyapolitike akomeye atavuga rumwe na leta, ari mu banyapolitike batavuga rumwe na leta bitavye igikorwa cyo gutanguza urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24. Ubwo runani rusaba ko abapfunzwe ku mvo za politike barekugwa. Icuka kibi gikomeye kimaze indwi zitari nke cibonekeza mu gihugu. Ousmane Sonko n'abamushigikiye bagiriza leta ya Senegal kuri ikoresha inzego z'ubutungane kugira imubuze guhiganwa mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ba ministri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibyo bita G7 kuri uyu wa mbere bashimangiye ko bashyigikiye Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho, biyemeje kandi guhuza, kongera no gushyira mu bikorwa ibihano bafatira Uburusiya. Ibindi na Jeffrey Mutagoma. Inama y'abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibera mu Buyapani yashimangiye ko Uburusiya bugomba gukura ingabo zabwo n'ibikoresho byazo muri Ukraine vuba na bwangu kandi nta mananiza. Ibyo bikubiye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuyapani Hayashi Yoshimasa yavugiye mu nama yaganiraga ku kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine ko kuvuga rumwe no guhuza kw'ibihugu mu gushyira mu bikorwa ibihano bifatirwa Uburusiya ari ngombwa. Nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atangaje mu kwezi gushize ko igihugu cye kizakoresha intwaro za kirimbuzi muri Belarusiya, kuri uyu wa mbere abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bamaganye iyo mvugo, bashimangira ko imvugo mpubutsi y'Uburusiya ku byerekeye ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi itakwihanganirwa. Uburusiya bwahoze ari kimwe mu itsinda ry'ibihugu 8 bikize kurusha ibindi ku isi, ariko bwirukanwe muri iryo tsinda kubera ko bwigaruriye umwigimbakirwa wa Crimea mu 2014. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko ibyo bihugu bihuriye ku kuvugana n'Ubushinwa mu rwego rwo kwemeza ko bubahiriza ibyo rwasezeranije iryo tsinda n'isi muri rusange, ko budafite gahunda yo guha Uburusiya intwaro muri intambara. Ayo rero yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshimiye bagenzi bacu bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukanya gato n'amakuru y'ibiyaga bigari. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Polisi n'ibiro by'iperereza bazindutse basaka ingo z'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura no mu ntara ya Rutana. Eloge Wilikaneza yakurikiranye iyi nkuru arayiduha ku buryo burambuye. Kuva mu gatondo kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, nk'uko abahabara bibwirijwe rya Amerika. Igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwara iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuopeji n'abandi bapolisi benshi. Niko baziboneye batubariye no kundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara ca Bujumbura byaruko nyene uri muri quartier ya Gasekebuye mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Apolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi bavyiganijwe rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko baroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru by'iperereza. Mu baje gusaka twabonyemo abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza, yemwe n'abana babasohoye bicazwa kwibaraza. Niko babonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cononywe, umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarurwa mu Gasekebuye. Ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi, mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi. Ni kumwe mu ntwazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya Amerika mu Rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibibuga by'inkino, kiretse imfunguruzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana
Mwigema hakora nta rundi rufunguruzo na rumwe apolisi basanzeho igihe bashaka kugurura inzugi. Umushikizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone kw'izo nzugi zibomorwa. Umutari uteka isakwa ry'amazu wahoze ari umushikanganje wa mbere w'u Burundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nkuko amasoko yacu yabitubwiye. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifovya by'amafaranga menshi. Muri iyi minsi harike ku muntu yoba afise amamiliyaridi 200 mu nzi we wenyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijanye n'abika amafaranga mu mazu na President Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka biri hamwe. Kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badashikaniza barabirunda mu nzi wabo. Mose mwasanze ibyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera. Nzabigira ibipapuro yajaje muri banki ya serikale bara. Kuko muzi nisaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ihera n'ibipapuro. Cyane ngira umusako. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba isako ryo bafatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nkuko President Ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu 2020 maze rihamagara umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshure muri kaminuza. Bishobora kubamwo amayira abiri, imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga nibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko birimo. Mu Burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse. Maître Bashirahishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose. Amakuru ya Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi bigendereza baje mu gasekebuye ka Bujumbura Arengiyome Bunyoni atariho yarari. Ariko amasoko yo mu bushikanganje bw'umutekano yatwemereye ivyo amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa. Ni bake cyane sinokubwira igitigiri cyabo kandi ibisa nuko atabakeneye. Yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroyaha canke byagenze gute. Mu ntango z'ukwa 9 2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka mushikanganje wa mbere Arengiyome Bunyoni bari bamaranye imyaka 2 amusubiriza Gervain Delakobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikanganje bw'umutekano. Ntambo zigeze zitangwa n'ibiro vya President Ndayishimiye. Gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo. Mbere y'umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo wiwe atanga ishikanwa gishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre